Be with you, baby Melana. Vyukuri indirimbo zawe ziraryoshe, zari zikwiye kuba hit. Ariko mugabo hariho nabandi bakora indirimbo mani ziryoshe cyane mugabo ntizironke iyi hit ziriho ziraho indirimbo zawe. Ngira bukebuke ukoresha inganga ntacyo ntibavyumva ni. Ndabakunda kurusha uko muvyibaza nshuti bagenze mudangesha kudukurikirana turi Mirror TV 257 ndakwibutsa ko tukubera ikirore ngo nawe ubera ikirore abandi John Di Jadogo Trip behind the camera ndi kumwe na Merveille MK yep ndakubwire rero umuntu mbere yo kugira ngo tubandanye tubana neza twikundanira nabwiye ko ndabakunda kurusha uko muvyibaza ngaka kabazo ngira ndaguhe nshuti mugenzi dangesha kudukurikirana ni wakishura muri commentaire kuri Mirror TV 257 aho nyene ama unite y'ibihumbi 5 azoca gushikira yego nta uzokunyegeza yep umaze kucishura neza ariko ikibazo ngiki umusozi shinge na rugero uri mu ntara iyahe muri komini yahe neza na neza kubera iki bawise iryo zina shinge na rugero nutubazo dutatu wamaze kuvyumva umusozi shinge na rugero uri mu ntari yahe muri komini yahe exactement hama kubera iki ni zihe mvo zatumye wawita shinge na rugero genda muri commentaire rero utwishure ni wamara gutora ikibazo ama unite ya 5000 canke ko kashi yawe canke iri mikashi azoca gushikira no kuri kwa Mungu yep hari ikibazo rero nkunda kwibaza kandi nawe nshuti mugenzi wibaza dukunda kwibona na cyane mu banyamuziki mu baririmbyi ugasanga umuntu yarakoze imyaka myinshi ariko agenda arameliora experience yiwe agenda arameliora ubuhinga bwiwe kugira ngo agere kure umwanya n'umwanya aragwa ku kintu cyangwa indirimbo igatuma ahitinga akagera kure cyane yep uno munsi rero ninda tubera ikirore ikiganiro ni kirore cyanje nshuti mugenzi ndakwibutse uyu munsi umuntu atubera ikirore ni vyinshi agira tuyagire mbega ko ari karahitinga cyane ibikorwa bikurikira nikazobandanye kuri uyu murindi nyene afise canke nawe nyene arakekeranya aribura ngira ni tombora yagize mugara aza kutubwira yuko yiyemera mu vyarimwo canke yuko akekeranya mu bikorwa agiye gukora biri mbere ikirore cyacu rero no munsi ninde ngiyagira tubera ikirore Melana, baby Melana. Yo. Muzi kwiririye. Oya mfasha rero. I wanna be with you, be with you, be with you. You know I'm in love with you, love with you, love with you. Yeah. I want to be with you, be with you, be with you. Baby Melana. Yap. Bamwita Berry Music mwamaze kumubona ni sawa musaza amahoro n'ukuri nawe yana nanje ndashima Berry Music ufise hit songs zibiri Melana Angelina zose ziko zirabica bigacika ariko amatwa dusumira burya ngo sizo za mbere uba watanguye umuziki kuva kera mugamba amashuri aragufatira wiyumvamwo gute umaze gukora Melana ukabonira kira hitinga cyane n'ingene kera wakora ibikorwa ntibimenyekane gose nubuhe buhinga wakoresheje canke wavyakiriye gute nibaza ko ari ubuntu bw'Imana tu n'igihe cyayo bayaguteguriye uko urumva nshobora kuza ngo ucumenyekana nawe nyene ibanza gucisha mu ma experience amwamwe azoguhicigwa ni washika hahandi wifuza uzomenya ukuntu byitwaramo kabisa uri kuraraba hari abo kuva kera uri kuratangura umuziki hari abo woba waraciye ko cyane mu kurondera promotion mu kuyegereza abandi baririmbyi bagiye batandukanye bubatse izina usanga bigoye ku muririmbyi ari hakiza akirondeza ntaho byigeze kukugora bikakudeseva cyane ukumva yuko umenga wo biva mu gahebo wapi bon biragoye nyene mugabo narabadekoraje gato ariko nkaca nibuka ukuntu ndabikunda nukuntu byaba bindimwe ntibyakunda ko ndabiheva uri kuraraba ingene uri kurakartona muri no minsi bon ndi sûr nimba hari abaririmbyi bakugaye ko muri iyo myaka iheze ubu hari abo muhura usumbya guhitinga muri iki gihugu uvyifatamwe gute mbega iyo muhuye reaction ugira ni yahe shana sinagiziriwe amahirwe yo kumenyana n'abaririmbyi benshi haramenyekana umwe maybe cye babiri canke groupe yose ya Best Life Music niho barabagenzi niko novuga nibo twamenyanye before ntaramenyekana ntaraza no muri game nibo bampa umutima wakambira sana cyane melody wa Best Life Music ndanamushimira nkuko nabanda bikora twarabana muri quartier
hama niwe yazarampa ampumuriza ambwiye ati igihe cyawe kiriho talented kandi wewe uzotangaza benshi nirumva nicyo gituma misi yose ramanda muvuga gukora umuntu anzi kuva kera azi indirimbo nyinshi zanje zitarasohoka ziri compose urumva umuntu yumvise talent ari no mu banshikanye ari we yanshikanye no kwa Akora kabisa. Berry Music amatwa nsumira uyu mutipe arakunda mama we cyane kandi mama we aramukunda uko aramushigikira mu byakora twanayibonye tugishika ngaha. Berry iyo usohokanye na mama wawe cyanke n'umuryango nko muri mariage ukumva bakubisemo indirimbo Melana nta ma clip ufise hari abantu benshi bakumva batakuzi ukabona abantu barahagurutse cyane bayitamba nko mu rubanza wicayemwo ntabwo ugira reaction ntabwo wicuza ati iyaba banzi basha abantu vraiment byari kuba nayi kwiyumvikiro oya ahubwo biryoshe kujya kuntu ubuzwi n'umwe babiri batatu bagenda barabwirana bagaca bagutunga intoke ati mwari muzi ko ari yuriya ibyo biryoha kuko urumva kuba stress cyane so urumva ni n'umunezero kuri jewe kuko ibintu nagwaniye iyo myaka yose bikaba biriko biraba urumva ntiworeka kuhimbagwa. Umaze kuba ufise abakunzi benshi mbega uriteze yuko muri indirimbo izi ufise zihitinze zibiri Melana na Angelina uriteze yuko uzohava ukora izindi ndirimbo zigenda birasumbasumbana kuko umuririmbyi yamakubwira ngo ikintu ngiye gukora ngo umuntu uvuge ngo cyaheruka ico nawe urafise icyizere kuri ivyo? Je ngirira icyizere tala yanje nicyo novuga hama ibindi nabyo bikurikira n'Imana ibikora. Abakunzi bawe ariko bizere yuko uriyemera yuko ugiye kubandanya uko hari abantu benshi bakora hit music mugabo yakurikiza ikindi gikorwa uburoro bwinshi buriho no ngaha mu Burundi yakurikiza ikindi gikorwa kumva umenga radesevye kabisa bamukunda. So urumva nibaza kuyo ataba yipanze neza. Wewe mu mutwe ni fresh. Indirimbo zose je mu mutwe ni bon. Sorry indirimbo zose zigira uburemere bwazo butandukanye. So je nizera ko indirimbo nzokora zitazoba maramazi nico no bizeza gusa kabisa. Ariko hit burya ni Imana zitanga Imana ibishaka kuguteturura canke ibisindiririke gucishamwe. Berry Music hari abantu benshi bavuga yuko promotion ngaha mu Burundi ngo igoye atiko turarangene uri kura cartona ku ma radio kandi cyane novuga yuko abarundi kugira ngo abe ni igihugu canke abanyagihugu kugira bakunda ikintu nuko ama media aba yakibashizemwo inguvu cyangwa ubuhinga wakoresheje mu kurondera promotion wewe zoba rizahe nta vyakudesevye byose vyagiye byoroshe? Ntibyoroshe nibaza ko promotion ari ikintu kigoye ariko ico natahuye canke ico nize nibaza ko indirimbo nziza kiyigurisha yonyene. So kuko je ndibuka ko atamu journaliste nashiriye indirimbo canke umu DJ naho hariho aba DJ bamwe twari tuzinanye mugabo bari bazi ko ndirimba n'ibiki ariko aba journaliste vraiment novuga ko ari Imana yabikoze. Ndanabashimira cyane namwe murimwo n'aba DJ ndabashimira. So urumva ni zanzira z'Imana navuga tu mu bisanzwe promotion ntiyakugoye cyane? Nibaza kwitangoye cyane byukuri indirimbo zawe ziraryoshe zari zikwiye kuba hit ariko mugabo hariho nabandi bakora indirimbo mani ziryoshe cyane mugabo ntizironke iyi hit ziriho ziraho indirimbo zawe ngira buke ukoresha inganga ntacyo ntibavyumva ni ntacyo zimaze. Inganga ya mbere ni Imana kuko urazi ikintu abantu batiyumvira Imana niyo yaremye ibi byose tubona nibiri inyuma tutazi kandi yaremye nabo babafurugutira nyene ababikora umuntu nkawe washobora kuguhenda ko yo gukorera ibitangaza kandi tuzi ko ibitangaza ari Imana ibikora. Nimba ari uko biri Imana ishime kandi bandanye kurinda kuzigira wiyumvira gukoresha imiti mu mwuga wawe. Berry Music umuntu wese yamafise vision twe tucita ICIRORE kwa TV yacu yitwa ICIRORE donc Mirror TV 257 Kiyo Miroir. ICIRORE cya Berry Music nimiburi buri nko mu mwaka uri imbere tugize estimation ni cyahe wibona gute mu apana ubwibone bwabwibone wewe wiravye wibona gute mu kirore cyawe mu mwaka uza kuvyerekeye umuziki wawe? Nka jewe mbona mfise vision yo gushika kure nkuko mpora ndabivuga gushikana umuziki wacu ugakwira muri East Africa and then muri Africa ishobotse no kwisi Imana ni yashoboza kabisa.
naho aho hantu navuze ntohashika ariko hazoshika bari inyuma yanje muga nagize icyo nterera kugira bashikeyo kabisa. yego Berry Music ariko hari akajambo wogenda ubwiye abariko baradukurikirana na cyane cyane kuri bajya baririmbyi usanga batovye kabisa bagakora ibintu bigahitinga cyane mugabo mu nyuma tukabibagira kuko nawe nturota kwisanga muri ico kibanza nibaza yuko ushaka kugumubandanya ariko hari icyo fise bivugako bon ntacyo fise kinini no bivuga ko ni juste kwipanga abavunira akagohe ntaco bariho baje barahitinga si vyiza ko no bavugira ngaha ugasanga arakoze indirimbo iyikurikira ukayoberwa yuko ari nawe vraiment urumva ho deja bari bo barandusha experience urumva aho no bandiko ndababesha ahubwo ni uyibasumbya kubera wewe ufise wiyemera ukoze hit after hit niko bavuga mumba ziracyari zibiri mumba sinoja kuba impanuro abantu bafite amahiti 5 10 nizirenga so urumva nibaza ko mwese afite destin yiwe bimwe navuga afite destin yiwe Imana ifise aho yamuteguriye azoshika hari gihe usanga ubikunda ariko atari yo destin yawe kabisa urumva ntacyo bise no bivuga ko kinini reka twizere yuko abakunzi bawe utazigera badeseva nkuko babivuze Berry Music akari ku mutima icyambere agomba gushimira Imana nyene nishoboze ibi byose biriko biraba kuko nta kintu kinini je mfise kugira ngo ndabahe mwebwe kugira munshigikire cyangwa mwumvirize imiziki yanje niyatala nyene yampa vuga ati mwana yanje uzocishe ingabirano yizogucisha aha izoguha kubaho izoguha aho urara izoguha ibyo ufungura n'ibindi ndayishimire ibandanye ifata mu mugongo hama nshimire n'abantu bose banyitayeho kugira nshike ngaha harimo team yanje sinobaheza bose harimo manager wanje yitwa Gigi the Real harimo aba journaliste kabisa kuko bajya atabahari ntaco jewe no bandi namwebwe murimwo merci aba DJ harimo abafana cyane niwo mutwe kuko nibo bagwanira umuririmbyi mu bisanzwe kabisa kweli reka tugushimire cyane Berry Music Imana ibandanye ishyira ukuboko mu bikorwa byawe nkuko usanzwe uyizera yego namwe bandanye bahezagira amen babakorere subscribe kuri TV yanyu namwe mwandanye mutera imbere kweli ngo tubandanye dutera imbere nibaza yuko nshuti mugenzi ko dukundana nawe nivyo utwifuriza natwe twakwifuriza kugira amahoro n'imigisha iva kuhoraho Imana yo mwijuru turi Miro TV 257 agendi Jadogo Trip behind the camera nari kumena MK merveille kwizera merci beaucoup turabakunda ariko Berry Music ndamwunganire nkuko yabasabye kugira subscribe muyikore kuri mwebwe mutarayikora ariko ni icyaha giharigwa ariko si icyaha mugabo murashobora kuyikora nta kibazo ndabakunda cyane.